Arteta n'abafana bayo basangwe batandukanye. Ni kuno mugoroba rero ni gihe cy'isa 12 n'iminota 45 hagati y'ekipe ya Atletico Bilbao n'ino ekipe ya Arsenal aho anashaka mu nkino zabo amaze kubanahura uko amarama ekipe abiri yose buri amaze guhura urukino rumwe gonyene niko amaze guhura hagati y'ekipe ya Arsenal n'ino ekipe ya ndavuga Atletico Club aho novuga ngo ekipe imaze gutsinda ari ekipe itwara Arsenal wanashaka bari babatsindira novuga ngo itsindo shika kuri 3 kubusa barafitibuka benshi na benshi abari ko arabwo urukino novuga ngo hagati y'ino ekipe yitwa Arsenal ikina na ekipe novuga ngo ya Atletico Bilbao byabaye 3 kubusa kuno mugoroba baza kuba bongera base guhura hagati y'ekipe ya Atletico Bilbao n'ino ekipe novuga ngo ya Arsenal de Ganas bwana Houston burya ubuze umugwa Arsenal na Atletico Bilbao canibuka ko arano namye ndaraba gasa namuka kikuntu imigwi yagira twara Uefa Champions League mu myaka gwera ku mwaka w'1956 Real Madrid kiratwara yatwaye imyaka igera kuri ndavuga 5 yikurikiranya kugeza uno munsi muri 2025 ndiko ndaraba karogo ka Arsenal ntako nigize mbonamo ya Arsenal ntirimo karogo ka Arsenal ntako nigize mbonamo mvuga ati ese mana yanje wadutabaye koko ugafoma utwenza Arsenal n'umwaka numwe basi byaragoranye ariko ranyumva rero Arsenal kandi kanatsinda uri mu migwi novuga ati washowe kuja kwisokura gura neza cyane mu migwi yaguze neza Arsenal urimo vraiment urimo kandi ugereje kuri Arsenal y'uno mwaka ni handi nyene novuga ati harakano kabuze muri Arsenal kagahaze k'ibintu vya novuga ivy'ibikigabasha ama chance imigisha uri kurumva ubundi Arsenal ugereje kuri abakinyi bafise vraiment urabona ko abakinyi kweri n'abakinyi bafise uruhagara rwo guterura igikombe ca Premier League n'abakinyi bafise igihagara cyo guterura igikombe ca UEFA Champions League ariko bikarangira vyansi bibataye kuwa amazi nyumva mbese ibi bibazo izi ngwane Arsenal zivahe zituruka he nkazibura ariko bundi naho Arsenal kuza gukina na Atletico Bilbao nivyo barakinye muri pre-season Arsenal yatsinda no mu Atletico Bilbao ariko kandi kanatsinda hari muri pre-season bijya pre-season itandukanye n'ihigano nivyo vyabaye bitatu narabivuze ibitino wanashaka vyatsinzwe haravye igitego kereze yari yagitarutsemo nawe nyene yari Victor Gyökeres ntiyari bwashike ya bavye baje no mu penalty ariko no munsi muri Premier League amaze gukwiza ibisindo bigera kuri 2 ni 2 canke 3 Patrick 3 muri Premier League mu nkino zigera kuri 4 kuri journée ya 4 niyo bagezeko ibitsindo 3 urumva ko ibyaro vyo atari bibi cyane barashaka babisinze yari yaje basore ntiyari yakinye kezo gicenda ukwezi k'umunani navyumva niho bakinye match aho wanashaka ibitsindo vyasinzwe na Victor Gyökeres bota 34 ku ipasi ya Zubimendi Bukayo Saka mutwe 36 ku ipasi ya Martinelli Kai Havertz ku 82 ku ipasi ya Bukayo Saka bacha bagenda mu mapenalty ko zari pre-season avyumva ziba zitandatu kuri zitanu zino equipe Arsenal voilà rero nako ndavuga ikintu gikurikira ati ibuje twisunze no ku majambo baravuga ati ngo aguhaye arakongera twiteze ko n'insinzi kuri Arsenal gusumba ko twabona insinzi kuri Atletico Madrid nivyo Atletico Madrid za kubiri muhira ko Atletico Bilbao za kubiri muhira ariko tuzi Atletico Bilbao muri bibihe ni Atletico Bilbao bigoye cyane ko yoza basi no Atletico Bilbao ego nivyo iracishamo rimwe ikazi gatwara ka Copa del Rey muri Espagne itsinze FC Barcelona bikunze kwica hagati ya FC Barcelona na Real Madrid kazi gatwara ico gikombe ariko Atletico Bilbao si wa mugu twiteze koza gutanga kazi muri Champions League wapi ico kiragoye gose kandi Atletico Bilbao twabonye kumbure mu myaka 2 iheze si Atletico Bilbao iri huno munsi mbere burya nabonye umengo baza kuba badafise na Nico Williams hari n'amajambo yanavuze niko yaravunitse ari mukuru wiwe Williams niwe numvise no ku munsi wejo mbere yaciye kuba navuga ati kugira ngo Arsenal ize gushura kudutsindira muhira ku kibuga cyo muhira birabasaba yuko bamaze bakabira icyuya c'amaraso ariko urumva ko nawe nyene yumva n'amazi ariko nawe nyene urumva ko ubwo bushobozi Yesu yava hari yakumusara bigorogota ngira umwana w'umuntu yova amaraso n'amazi yabaye Yesu gusa sinibaza ko nawundi aba azo kwigira yavayo urumva rero biboneka ko nawe nyene arazi ko Arsenal ubwo bushobozi bwo kubatsinda barabufise ariko birabasaba yuko bakora cyane n'inguvu umva bo biteguriye kuza kwidefanda canke kwihagararako mu gihe baza kuba bari muhira ariko kandi je no kubwande mbona yuko amahirwe menshi yo gutsinda runo rukino Arsenal bayafise gusumba uko novuga yuko Atletico Bilbao iza kuba yafise kuko kanatsinda nivyo
uje ukaraba Arsenal iza kuba idafise bamwe mu bakino uvuga ati beza ba Martin Odegaard so baza kuba bahari ba Bukayo Saka so baza kuba bahari Kai Havertz wewe ngira ntaranagaruka uno mukinyi Gabriel Jesus nawe nyene ntaranagaruka muri Arsenal ariko Arsenal ni wa mugwa bwegeje kuyubaka ku buryo nakabuze nakashobora kuza agatanga vyiza ndetse kanatsinda akanana musombo no musino ni Madueke araza gakinu kibagira ariko Arsenal igize gutunga umukinga Bukayo Saka cyangwa kibagira ko Arsenal ifise Bukayo Saka ari mu mvune bivanye n'ibiharuro no ni Madueke karagwa baraza kuba buze uwitwa William Saliba Bukayo Saka Kai Havertz n'uwitwa Noga ariko no munsi equipe mugiye kuri equipe ya Atletico Club nayo badakubabuze niko Williams n'uwitwa Bernard na Gabriel Jesus isi hari muri Arsenal yego je navuga ngo hari impamvu nyinshi bo yatagarutse ko cyane gose canke se abantu benshi badakunze kugaruka ko kuri club ya Arsenal bimva ngo Arsenal nta bikombe itwara Arsenal ntigera kure Arsenal ni je navuga ngo inyuma ya 2003-2004 Arsenal bwa mbere na mbere yarabuze bamwe mu bakinyi bavuga ko bafise qualité zifadika zimeze neza cyane gose nashishane nk'ugomba nk'abakinyi nka Sati Cazorla umwe mu bakinyi mu Espanyol hari cyane gose mu bijanye no gufasha club nuvuga ngo gukina mu buryo bumeze neza cyane gose uwo mukinyi qualité twari tuyifise muri kino gihe ni mukinyi twa Martin Odegaard no nyene Arteta yamaze gutangaza ko no nyene adashobora gukina ku rukino rwo ku munsi rwo kuri uno munsi hanyuma kandi hari ibintu byinshi byagiye birakuramo club ya Arsenal turibuka ndibaza nko muri match bakuwemo muri hajya hari umwaka weze bakuwemo muri Champions League nino equipe yitwa Paris Saint-Germain yego bakuwemo na Paris Saint-Germain ajya wonovuga ko ntibari bakomeye cyane bivanye n'ivyo bariko barakina kandi atsinda bahuye na equipe ikomeye ni bimwe mu bintu bikunze gukuramo Arsenal kubera ko za gusanga ikintu cya mbere kibakuramo rimwe na rimwe nuko baba bafise club ituzuye Arsenal keshi wasanga baje gukina Champions League cyangwa ibintu zikomakomeye bafise n'ivyo bakinyisha umwe batangura mu kibuga mugabo ku gatebo karabuti eske hari bande kababura kindi kigira kabiri bakunze gukina zino nkino za Champions League n'izindi zitandukanye keshi novuga ko ugiye kurabuza gusanga ni gake muri izi sezo zitandukanye Arsenal utabasanga muri huitième de finale mugabe iyo bamaze kuhagira bivanye nuko kijegeye cha huitième de finale uza gusanga cojo kiza kuba hageze za nkino zikomakomeye muri Premier League hageze rero yama match meza ryoshye kandi kanatsinda banakina na makipe akomakomeye uza gusanga keshi rero muri Champions League baza kwashika bafise effectif irushe iri faible kubera ko usanga bafise abakinyi novuga ngo batari benshi muri effectif yabo no kuba 11 batangura mu kibuga ariko ku nibuga usanga bafise abakinyi baki rero je kubganje iyo ndavye match zubu nivyo Inyaki Williams yaje aravuga ngo Olympique nako equipe Arsenal bashaka kuza kudusinda ku kibuga cacu ahandi ho kugira ngo banadusinde biza kwasa ko babiri cyuya c'amaraso n'amazi ariko je kubganje ndavye equipe Arsenal bafise nivyo nubwo baza kwabuza abakinyi bamwe mu batandukanye je kubganje ntafata nkaho menga nabakinyi bashobora guca batuma equipe itsindwa uretse gusa ibura ry'umugabo witwa Martin Odegaard bishobora kurangira n'ubundi tikicujije nubwo tuza kwa dufise umukinyi asanzwe hamenye yitwa Mikel Merino aza guca kina mu ruhande rwa Martin Odegaard ariko je kubganje ndabona equipe ya Arsenal ifise byose bisaba kugira ngo itsinde equipe yande ya Athletic Bilbao kubera ko uwo mukinyi yitwa hariya ku ruhande rw'inyuma William Saliba ntahari oya ari mu ngabo umwanya dufise Mosquera nawe akinura na wameze neza buriya witwa Mikel Arteta warashimvuye ati mbega nzokwicarika William Saliba ni yagaruka cyane kandi kanatsinda ikintu kimeze nka avantage kuri kino muri kano kanya umukinyi ahora kina muri equipe ya Valence imvikana ngo yahora kunda guhura ni equipe ya Athletic Bilbao baramenyeranye baramenyereye yaramaze iminsi itari mike ubwo rero kuza kumukinisha muri zino nkino zikomakomeye nivyo bintu nyene byo kwibaza ngo eske ho iyo Saliba yahaba uri Arteta uzi neza ngo ufise umukinyi ameze neza nubwo ataramenyerana na Gabriel Magalhaes eske ni wari gushobora kwiyumvira uti reka nkinisha umukinyi asanzwe amenyereye no champion mu gihugu ca Espagne ndetse n'ikikire cyo mu gihugu ca Espagne ivyo navyo bibaho rero je kubganje nta kibazo na kimwe gihari cyo acukura akono mukinyi yitwa William Saliba muri runo rutonde kandi kurundi ruhande uyu mwanya Ben White yamaze kugaruka mu kibuga vyumvikana ngo araza gufashanya none mukinyi yitwa Timba ruhande Timba hari hanyuma kandi kurundi ruhande ufise Lewis Skelly ufise Calafiori nimba wifuza je gusatira cyane ugiye gukina na equipe nkizi za Athletic Bilbao amahigwa ariko badafise na Nico Williams kuzana Calafiori kugira ngo aze kugufasha do faso offensive cyane ndetse nagutsindeye n'ivyo bitsindo manumva umenga nta nikibazo na kimwe gihari kuri zitandatu ufise Martin Zubimendi mwe mu bakinyi bateye ubwoba cyane haba nateye n'ubwo ufise Declan Rice ufise
nivyo Declan Rice rimwe na rimwe wone yumvira utereka ndamushire hanze kubera ko hari igihe nawe nyine atanyira kwiharo bikomeye mugabo je ko bwanje kuri uyu munsi nibaza ko atamamvu nimwe n'inyuma yo kubura kwa Martin Odegaard usiganze Declan Rice gaca umwasosia n'umukinyi yitwa Mikel Merino mu busatirizi ufise Eze ku ruhande rw'iburyo ufise Madweke ibubamfu ufise Jokeris kuri 9 SK nike kintu cyo kubuza gutsinda iyi ekipe ya Athletic Bilbao je ko bwanje rero iyo nihweje club ya Arsenal nkaraba n'inkino bamaze gukina cyane ko abakinyi batararuhishwa ndabona bashobora gutanga ibaro vyiza imbere ya ekipe yande ya Bilbao Houston amahigwe urayahande amahirwe na Arsenal jewe ndabona amahirwe Bilbao twabona ije igakora ga surprise arika oya biragoye amahirwe na Arsenal kanatsinda Arsenal baranyotewe cyane kumara imyaka igera kuri 10 atagikombe na kimwe ko aratwaraga bona Ridic ni ibintu novuga ati biba bibabaje gose ariko kandi novuga ati twiteza Arsenal muri no mwaka kwiza kudutangaza duhe ibiharuro vyize duhereke ibintu vyiza bitandukanye n'ivyo twari tubonye mu myaka ibiri kumbure kanatsinda iheze ariko kandi kuri Atletico Bilbao yuno munsi idafise ba Nico Williams kuri iza guhura na Arsenal ifise ba Berecheze ifise ba bano ba Noni Madueke ifise ba Noni ndavuga ba Mikel Merino ariko urumva Rise Arteta basi nini buri ino siza tageze basi demi finale basi vyanyegeze demi finale nivyo abujya n'umwaka weze umenga garuke muri demi finale yageze demi finale basi ino saison mugira goye gutwara igikombe kubera ko uravye nka Real Madrid par exemple uravye ingene biyubatse biragoye ko batwarana igikombe uravye Barcelona inyota bafise n'ibindi bitandukanye ndetse na equipe bafise equipe maranye imyaka ingaho usanga bikomeye mugabo muri iyo calibre nyene ya Real Madrid Arsenal nako Real Madrid Barcelona hajya novuga nande na Paris Saint-Germain Liverpool gutyo na Liverpool ngo manzane hari na Arsenal yotegezwa kwisanga muri iyo calibre y'izi equipe ubwo rero gutsindwa na Real Madrid nawe nyene n'ibintu byo kwevarwa bukebuke canke na Barcelona umugabo Arteta n'imiburi basi tanavuye mubona ngo Arsenal yari yagerageje biranga sha usuye gutsindwa kumwe watsindwa na Paris Saint-Germain mwaka weze by'ukuri muri Arteta Jesse n'umugeni wabukoze imyaka 5 muri oya jewe nizeye ko no mwaka Arteta muri ibikombe bibiri yafa Champions League canke Premier League nimwe afamatsimba na muna kimwe oya Champions League arayitwara okay igana kikumako Premier League mugabo Champions League arayitwara kuri si jendi si hago jenda mbona amahirwe menshi muri Premier League gusumba Champions League kiracari Champions League nimba amahiganwa no mwaka nimba amahiganwa uno mwaka no vuga ati akomeye cyane gusumba yandi je ihiganwa rya mbere norigira Uefa Champions League ahubwo Champions League ikintu kimwe gusa bivanye n'amajuru akirikinigwa oya rekana n'amajuru League ndabira Premier League burya rigoye cyane gose kubera ko equipe zose muza guhura ni challenge zikomeye rero iyo biciye vyivanga ega usanga uyu munsi mbe uraze ukina Premier League kwa kabiri ucuja gukina Champions League yindi samudi ucuza gukina Premier League burya Premier League ikibazo gice kihaba nuko abantu benshi canke se equipe nyinshi zica zishira inguvu muri Champions League cyane hanyuma Premier League kandi ikibazo naco wanahura na Leicester na reka mvuge nka Fulham canke Sunderland yaje yubatse biteye ubwo uyu munsi ufise Newcastle United ufise Champions League uci ugomba gushira inguvu ngo Champions League muri ndwi iza ubwo Premier League ufise Newcastle gacusanga ufise nyuma Sunderland biragoye kwizo match zibiri zo zitsinda none we nkawe nk'umuntu wahanura Arteta umuhanura gushira inguvu he muri Premier League cyangwa muri Champions League ya Premier League ategezwa gushira inguvu kubera ko Premier League akuyemo n'inguvu na gato aza kwisanga mu kibanza cyo urazi Champions League muri zinkino z'imizunguruko ibiya naho bahobana buke birakunda ariko muri finale biragoye oya ubu biroroshe ubu nta kibazo na kimwe kibigiteje niyo mpamvu je navuze ni Arsenal bafite amahirwe yo gutsinda zino match kanatsinda simbona n'impamvu baza kurutsindwa ariko amahirwe muri Espagne mugabo amahirwe barayafite yo kurutsindwa ariko amahirwe yo gutwara Champions League nayo mbona hanyuma ivya Champions League kuyitwara no gutwara Premier League je kubwanje impamvu mbona umenga Premier League iragoye kuruta Champions League nuko Premier League burya ni challenge nyinshi zitandukanye kandi ugumukina burya Champions League bimeze nk'amahirwe umunsi uraje gukina na Real Madrid ukayitsinda ejo mwakina ikagutsinda mugabo ufise retour n'amahirwe mugabo Premier League yenza akavuga ngo reka ndwegure gatonya ngo sishiremo inguvu nyinshi ngo nje muri Champions League ni ngo mbike Champions League equipe yose uhura nayo iyo ndwi itegezwa kukuberera nabi kagutatura mugabo Champions League yoyo nk'ubu par exemple nko mwizi ntango urashaka kuvuga uti iyi match reka ndabukuntu ndayitwara gahoro
nitegure neza cha Premier League kubera ko ngigura na Bilbao nivyo ngeze weekend de final bizaba bigoye mbuga nzohora na Real Madrid ni yaranje match imwe ndayitsinde retour ndabi yuko naho nyine no kwihagara ko ndayitsinde gutyo nyene mugabo Premier League iragoye cyane gusa nuko kabisa biragoye kuvuga gutwara Premier League ariko kandi tugenda tunarangiza no muri Champions League nuko no kuno mugoro ruvuga ngo haza kuba ariko araba urukino ruvuga ngo ruza guhuza equipe yitwa Ivandotine ruvuga ngo urukino ruza kubera hariya kuri Juventus Stadium ruvuga ngo urukino ruza guhagarikirwa na François Textile mu Faransa mu gigora nako muri Varaza ko witwa Jerome Bissa ni match za kuba iba idasanzwe hagati y'umukecuru ashaje nino kipe ya Borussia Dortmund ravuga Juve na Borussia Dortmund kuno munsi nta bintu birebire tuza kuba tubivuga ko kuri no match no vuga ngo kuno munsi ariko Juve Borussia Dortmund Patrick urukino rukomeye cyane gose hagati ya equipe zigera kuri zibiri ugiye kuraba ni Juventus takunze gutsindira ku kibuga ca equipe ya Dortmund ariko no ku rundi ruhande ugiye kuraba zo gusaga na equipe ya Borussia Dortmund nyine ni equipe rimwe na rimwe usangeho bahobana cyane nkino se ugiye kuraba mu nkino bariko barakina novuga ngo muri ano ma championnat yose giye atandukanye bari banganije match novuga ngo benshi batari bishimiye novuga ngo yari itanguye kuzana ikintu kimeze nk'igiho bahoba bakina na Saint Pauli ariko mugabo ugiye kuraba mu nkino zindi zakurikiye batsinda Yoba ibisinde bitatu ku busa na match batsinze na kona equipe ya Eden Mbitsilo biri kuri kubusa n'ubwino equipe yari yanari karati tukura hakiri cyane gose ku minota 41 y'urukino ni equipe ya Dortmund imeze neza muri ino saison byumvikana ngo iyo ngirageje kuraba nkihweza eske ubushobozi canke se intege nke za Dortmund zimeze gute uza gusanga na equipe kano kanye taratwereka intege nke zayo zigaragara mugabo kandi bagiye gukina na equipe ya Juventus Torino nimwe muri equipe ifite amateka dasanzwe muri Champions League yakunze kugera kure cyane gose nubwo tumaze imisi tuyibona umengira ameze nk'iho bahoba cyane uretse ko ino saison ugiye kuraba burya ni Juventus imeze neza kubera ko nka match bariko gukina batsinze equipe ya Inter Milan ibitsindo 4-3 bari batsinze imbere equipe ya Genoa igisindo kimwe ko busa n'izindi match zigiye zitandukanye uza gusanga ni Juventus bayiruka gutsindwa match y'umupira w'amaguru kera cyane rero Jacob Ganje nta byinshi nza kuvuga kuri runo rukino mugabo ibijanye n'amahirwe ndatanga amahirwe kuri equipe ya Juventus ko ishobora gutsinda equipe ya Dortmund mugabo ntabona ibitsindo bibiri by'igihushane ku bijanye n'insinzi zizi equipe zose Padri Houston Juve no vuga ngo imerezwa na Igotudo shirako na equipe no vuga ngo ya Borussia Dortmund no vuga ngo wewe anamaze n'imisi no vuga ngo niko naganje muri basket basore Djokovic n'umukinyi wa tennis hariho wa tennis hano wa basket Luka Djokovic Luka Djokovic Niko Luka Djokovic uri kuvuga mu kinyo Kure ya Madrid hano wundi rero niko Djokovic wundi ni Djokovic umumenyereza wa Dortmund na Niko Kovac no musi bano banyeza babiri zino equipe ko ari zibiri Borussia Dortmund ugiye kuraba kugeza muri kano kanya ikibana no vuga ngo ifise muri Bundesliga utagusanga no vuga ngo ifise kaza cyaka nota ashaka kuri ndwi nyuma Bayern Munich waza muri equipe no vuga ngo ya Juve Dortmund nayo yino mu meza Igotudoro nawe nyene ni equipe no vuga ngo kuno musi nayo ibarizwa hano vuga ngo heza kuno musi gusanga uravye kibana no vuga ngo kuri jono yabo ya mbere ya kabiri nayo nyene ifise abatsika kuri 9 ino match nta bintu birebire kuko tuyivuga ko nkuko twamaze kubivyumva mugabo ni iki tuza kuba tushaka kwa twitega hagati ya Juve na equipe ya Borussia Dortmund match nkuko abivuze nta bintu nuza kuba ndayivuga ko kandi ariko tuyiteze ko kandi birebire nta birebire tuyivuga ko ariko tuyiteze ko ibintu birebire biza kuba binagaragara muri no rukino ku munsi w'ejo match yarangiye nibaza ko tuzobironka vyinshi cyane neza cyane novuga ati rero kuri no rukino bivanye n'ukuntu no sisangura canke nkabona ukuntu Juventus muri kano kanye kuntu ihagaze nivyo wabice ko ngaha ayagaze mu kanza ca kabiri nayo nyene Borussia Dortmund nayo twovuga ko ari mbi nayo nyene hari ihagaze mu kanza ca kabiri nyuma ya Bayern Munich ariko kandi amahirwe ndayabona kuri Borussia Dortmund gutsinda mu gihe bakina kuri Juve Stadium baza kukina hari mu kibuga ca Juventus ariko amahirwe ndayabona kuri Borussia Dortmund ariko nta tandukano riza kuba rinahagaragara intsinzi ya Borussia Dortmund iza kubiharugwa mu bitsindo bibiri hari kuri kimwe ca Borussia Dortmund canke kimwe ku busa ca
itsinzi za guharurwa bibiri vya Borussia Dortmund kuri kimwe cha Juventus canke kimwe ku busa cha Borussia Dortmund ku busa bwa Juventus. Patrick, Tottenham Hotspur Villarreal match novuga ngo iza kuba iba nayo nyene kuno munsi gihe cy'isano novuga ngo zitatu. Ni match novuga ngo iza kuba ihagarikwa iza kubera wanashaka ku kibuga cha Tottenham Hotspur Stadium. Ni match iza kuhagarikwa none mu hagasizi kwiza rya Rade Obrevovic. Ni match novuga ngo iza kuba ihuza imigwi novuga ngo umwe mu gihugu ca Espagne n'ubundi novuga muri igihugu c'Ubwongereza. Tottenham Hotspur bose bamaze kuba banahura banashaka inshuro imwe. Ni match novuga ngo yatsinzwe n'ino equipe ya Villarreal banashaka bavyibuka. Ni match yagiye kuba iboneka mu itsindo shaka kuri 4-1 ibitsindo novuga ngo wanashaka ari genekerezo hari yagiye genekerezo ya kanga genekerezo novuga ya 29 kwezi kwindwi 2010 niho guhura zino equipe kuri zibiri hano vuga ngo match yabaye ibitsinduje kuri busa uno munsi Villarreal iza ko yatembereye Tottenham kwa Tottenham Hotspur ho twoja kuba tuza kuba twitega iki hagati ya makipe abiri umwe no muri ndavuga muri Espagne undi nawe uza kuba ari mu Bwongereza ndavuga uko epize zibiri. Biragoye cyane gose kuri izi equipe zibiri. Ni equipe yaba byashoboka no isimbuka sintanga amahirwe kuri kubera ko ni match je ku bwanje maboni goye cyane gose nivyo biye kuraba ku ruhande rwa Tottenham ni equipe imeze neza cyane bamaze kuzana bamwe mu bakinyi bakomeye nka Xavi Simons imwe mu bakinyi batebwoba gutunga umugabo witwa Mohamed Kudus nawe nyine nimwe mu bakinyi bavuga ngo bameze neza cyane gose muri kino gihe ugatunga umukinyi w'umunya Senegal witwa Pape Matar Sarr muri kino gihe ameze neza cyane gose ndetse no mu weekend yaruka gutsinda igitsindo kimeze neza cyane gose cigishuti ukaba ufise n'abandi bakinyi bagiye batandukanye je ku bwanje mbona umenga baba bameze neza cyane mugabo tutibagiye ko no ku ruhande guno mugwa wa Villarreal nabo nyene yari equipe ikunze gukina umukino novuga ngo meze neza cyane gose wo kuzibira hanyuma bagaca basatira kimwe na kimwe imwe mu zimwe mu nkino canke se umwe mu mikino ikunze kugora cyane gose izi equipe zo baba ariko barahura nazo muri Champions League na cyane ko nka Villarreal bo basa naho umenga bari reserve muri match bariko gukina na Atletico Madrid batsinda ibitsindo bigera kuri 2 ku busa ubwo rero baba baje bitegura kugira ngo barabe yuko boshobora gutsinda kandi babizi neza ngo nitutatsinda match za mbere iraza kutugora kugira ngo tugere muri kimwe cya munani gishira icanyuma muri UEFA Champions League je ku bwanje equipe ya Villarreal ni equipe ubona ko nivyimaze inkino zigira kuri zibiri itazi ikintu citwa insinzi mugabo itegerezwa kuza gutanga akazi muri rukino rwa Tottenham jewe amahirwe ndabona yuko umenga baraza kunganya aba bantu baza kunganya hariya je ku bwanje mbona umenga baraza kunganya bano bantu mugabo batsindana ibitsinda je ku bwanje ndabona umenga bibiri ku bindi bitatu ku bindi gutyo amahirwe je ku bwanje mbona umenga baraza kunganya. Houston Benfica Karabag ni match za kugira isaha 3 Benfica baza kuba wanashaka nibo baza kuba bakiri ino equipe ya Karabag wanashaka tuza kuba rubera haya Stadio da Luz ku kibuga cha Benfica Karabag hoho twoje kuba twitega iki Benfica yaza gutsinda ya Karabag yaza kubibasanga novuga ngo kibuga novuga ngo beshi bazi Stadio da Luz hoho uza kubutanga amahirwe gute bwana Houston. Benfica sumu gukanganye cyane ariko nawo ubonye ukanganye mu gihe usanze muhira. Benfica iri bigira atinyitse iri muhira. Daruza hari. Abarumuriro. Benfica iri muhira atinyitse gose ariko ntoza kuruharwa muri ya migwi novuga ati yoza gutera ubwoba cyane burenze. Ariko ubwo Benfica izo guterana mu guzo bisanze muhira. Rero kubw'ivyo je Benfica mbona ari ifise amahirwe cyane kuza gutsinda no mugwi wa Karabag. Ariko kandi bitsindo nibiza kwa musi ya bibiri. Ya nuko yabimeze urundi rukino baza guhuza na equipe ya PSV Eindhoven na equipe ya Saint-Gilloise ahonye yakumva ngo PSV Eindhoven binabiriya canke niyo Saint-Gilloise aha muratanga amahirwe ameze gute Patrick PSV niyo Saint-Gilloise yaza gutsinda ino equipe canke yaza kuba binarangira Saint-Gilloise na ije ikabasi PSV iratsinda niko ndabibona kubigaragara nuko bimeze rero inkino zose muri sanza kuba ko no munsi gihe cy'isano vuga ngo 12:45 ni equipe ya Atletico Bilbao zo kina equipe ya Arsenal mu gihe igisa nyene ni equipe ya PSV zo kina equipe ya Saint-Gilloise mu gihe equipe ya Real Madrid Olympique Marseille aza kwa gihe cy'isano vuga ngo 3 mu gihe Juventus dotire iza kwa kira equipe ya Borussia Dortmund mu gihe cy'isano vuga ngo 3 Benfica na Karabag gihe cy'isano 3 nyene Tottenham Hotspur nino equipe ya Villarreal aza kuba gihe cy'isano vuga ngo 3 nizo nkino vuga ngo zihari zindi tuzigaruka ko ku munsi no vuga ngo wejo
tuza tubabwira n'amarezi tazoba yabaye twonga tubabwira izoze hari kuva ku munsi w'ejo tuva ngaho muri Champions League aco tubagiye muri Champions League ugifisa kizane hama tu ni foroma shashi igiye kuza nta bintu biraba vyinshi byo kwivuga ko niyo mpamvu nta mpamvu nimwe yo kwirwa umuntu aranayiteba ko cyane nuko rero bimeze muri equipe yitwa FC Barcelona barafite urukino ruvuga ngo baza gukina na equipe ya Newcastle bazokina ruvuga ngo banashaka ku munsi wa kane buriya uwitwa Hans Flick ngo bigaragaye witwa Ferratos nk'amazi meze karakina ukaza ukongera ukaraba witwa Robert Lewandowski yaje muri no weekend bako atsinda equipe ya Valencia ibitsindo bishika kuri 6 agatsindamwo double uwitwa ruvuga ngo Hans Flick nawe ngo ntaramenya gumenya neza yes kuno musi ndaza kwirisha witwa Robert Lewandowski cyane ndaza kuba natakisha cyangwa witwa Ferratos kuri nimero ruvuga ngo 9 ngo witwa rero Hans Flick ugeza muri no sano no munota ngo ntaramenya neza umukenzo wo kwatakisha basore ndakene tuganire kuno kintu barakina equipe ya Newcastle mu Bwongereza ifise abaki batandukanye haba inyuma haba hagati mu kibuga haba novuga ngo n'imbere Hans Flick ngo witwa Robert Lewandowski nitwa Ferratos ntamenya mwege kuno munsi Houston kino kibazo cy'witwa Hans Flick wo gushira mu kibanza ciwe ukaraba urukino bimirije ukaraba performance z'abaki